nabonye bamwe batekeye no kuvuga ubu naho turiko turavuga ubutumwa benshi imitima iri mu nzira kandi ukwiyunguruza biragoye kiretse bajya mbona bazibitse hajya. None rero twari twavuganye na murongozi wa hano, amasaha yari yambariye yaheze, yari yambariye saa sita, mubona hasigaye iminota ingahe? No kuvuga iyo minota none mubona iza guherana no gusoma, ariko ntitubatevya, reka dusome igitabo cyo Kuvayo. Nico numva n'ubu ngomba ko dusoma igice ca 12 umurongo wa 37 tugeze hepfo gatoya. Abisirayeli bajonjora bava muri Egiputa. Abisirayeli baragenda baragenda bavira Amasesi bataha Sukoti. Abagiye n'amaguru barabagabo 600 ukuyemwe abana, kandi n'igugu ry'ikivange c'abanyamahanga rijana nabo, n'imikuku n'amasho vy'ibitayega. Ya mitsima bakuye muri Egiputa ikiri vyanga barayihisha, bayigira imisi bitambiwe, kuko atamwambiro bari bwashiremwo, kuko birukanywe muri Egiputa ntibashobore gutebagana atanagahamba bari bwironderere. Imyaka Abisirayeli bamaze muri Egiputa n'430. Iyo myaka 430 ishize, kuri uwo munsi nyene amasinzi yose y'ingabo z'Uhoraho bava mu gihugu ca Egiputa. Iryo joro niryo kurara komasi kwibuka uko Uhoraho yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Iryo ni rya joro ry'Uhoraho Abisirayeli bose bakwiye kwama barirara komaso, uko ibihe by'urungangwe rwabo bizogenda bigira gute. Ego dusome Guharura 11. Guharura 11 umurongo wa 4. Abisirayeli banka manu bifuza iki? Inyama. None naho bazifuza, none naho baranse ko turya inyama ba. Umurongo wa 4. Abanyamahanga bikivange bari muri bo batangura kwifuza inyama. Abisirayeli nabo bongera kurira bati, ninde yoduha inyama zo kurya? Twibutse ya mafi twarya tukiri muri Egiputa, ataco dutanze, n'amakonkomburi n'amapapayi n'amapwaro n'ibitunguru vya Besarimu n'ivya Sumimu, ariko none uburuma buratwishe, atakindi na kimwe tweza kwijisho atari imanu gusa. Nagomba tuvugane aya majambo makeyi imbere yuko tuva hano muri iki kiyaya cyo kumagara. Ndazi ko hari habava kure, iyumvire namwe nk'abava mu Rurambira, nk'abava hariya mwijenda hariya ku Majombe, nk'abavisagara murazi ngene ari kure, eka n'abava Igatwe hariya muri Rabiro hariya za Nyantorogwe, eka hariya nabo baba Vibambo, namwebwe muza kuduga iyi misozi si hafi, ariko tugomba tuvugane bikeyi gusa hano. Mbega muri iki gikorane abantu benshi mwarabonye bakira umwami Yesu, barateguye ubugingo bwabo. Umviriza rero, muri iyi misi ikintu kigoye abantu. Mbega dusomye muri Bibiliya bavuga ngo iyi misi turimwo ni misi y'iki? Iyi misi y'iherezo rero hariho ibintu biza biri kwega byisukamwo bitari muri porogaramu y'Imana. Icambere, reka twifashishe iki cigisho c'Abisirayeli.
Abisirayeli bagenda muri Egiputa bamara iyi myaka mwumvise 430. Kandi segekuruza wabo Abrahamu yari yarabariwe igihe yari yatanze ikimazi akirirwa aragwana n'ibisiga by'amerwe, itiro rikamuhwikira. Mu gihe cyane kera akaba ariho umuriro uza, Imana iramubarira ati urubyaro rwawe ruzobinyambukira mu gihugu cya kure, kandi bazomarayo imyaka 400. Ijambo ry'Imana ntiribesha. Mu myaka 400 rero nagira ndababarire imyaka ya mbere Yosefu akiriho barahezagirwa, bararondoka, barubahwa n'abami bo muri Egiputa. Yosefu apfuye rero bica birahinduka. Nukuvuga wundi mwami atazi vya Yosefu araraba mwiperereza ryiwe abona Abisirayeli batanguye kugwira, kandi ari benshi, kandi ari abantu bakomeye, kandi ari abantu b'ubwenge. Aravuga ati mugabe aba bantu bagashishikara kurondokera muri iki gihugu, bazohava badufata batugwanye batwimure muri iki gihugu. None rero tugire inama y'ubwenge. Inama y'ubwenge niyo tugomba kugira. Satani arazi inama y'ubwenge. Inama y'ubwenge yavuga iki? Dutore abakirizi kandi tubaha itegeko, umwana wese azovuka w'umuhungu baca bamuniga bate, haze hagume abakobwa gusa, ariko ntihagire izina muhungu n'umwe azosubira kuboneka mu Bisirayeli. Abo bakirizi rero Imana ibahindura imitima, ibaha kugira ikiganza ciza, irabahezagira, irabereka ibyo bintu ko atari byo, ngo batangura kureka n'abana b'abahungu. Hanyuma rero documentation yo kwa Farawo irabafata, mwebwe ibyo twabatumye sivyo muriko murakora, mugabo ubu mwagiye kuronka igihano. Atumviriza, ntimwabimenya Abaheburayo. Abaheburayo ntibameze nk'Abanyegiputa. Tugira ngo turashikayo kubakirira tugasanga bibarutse, kandi rero kumuniga yamaze kwibaruka bakamubona biragoye. None rero mudutunge, kuko Abaheburayo kazi ntibameze nk'Abanyegiputa kazi. Urumva barabeshe, ariko kandi Imana yari kumwe nabo. Agera igihe Mose aravuka ngo yari mwiza cyane umunyakaranga. Hanyuma rero baragira inama y'ubwenge, baramunyegeza abavyeyi biwe. Mugabo harageraho bavuga ati bazomudufatana, baja kumujana baramunyegeza hariya mu ruzi. Umukobwa wa Farawo agenda hariya kwiyuhagira, abona agatebo kari mu mazi, bazirikishije umugozi hariya ku nkombe. Agiye kurumura asanga y'umwana ariko ararira, aravuga ati uyu ni umwana w'Abaheburayo, ariko ntagipfuye ndamujanye, mbere azoba umwana wanje, ni umwana wanje, ngo azokwitwa Mose kuko yamukuye mu mazi. Urumva rero Imana irazi ubwenge. Areregwa ibwami, arigishwa iby'abami, arigishwa ibyo gutwara no kuganza. We umuntu w'ibwami yega yari umuganwa arakura, arabona, arakora byose. Mugabo rero hari aho umuntu yihuta gukorera Imana hataragera, yakihuta hataragera. Kindi gihe rero aca aratembera hariya abiwabo bari, asanga abiwabo bariko barajya ikimoko bakubitwa hariya, bakubitwa. Aca arumva mu mutima ko ashobora kubabohora no kubarokora. Hanyuma rero ako umuntu karagaruka ko kwibuka abiwabo, afata wa mugabo ariko aragirira nabo Umuheburayo aramwica, hanyuma aramunyegeza. Ariko muraziga umwana w'ibwami ntiyagenda ari umwe. Bibiliya ntabyivuga ngaha, ariko umuntu w'ibwami ntagenda ari umwe. N'umwami wino n'umuperezida wino abana biwe ntibagenda bonyene, baba bafise babara. Ega
erega byari byamenyekanye ko yamwishe kuko yari afise abamugendanira mugabo barabihora none vyagizwe n'umwana w'umwami ga yari umwuzukuru w'umwami none umwana w'umukobwa wa Farawo ninde yari kuvuga ko yishe umuntu atagomba gukomereka barahora fye ariko ngira ndakubari abi wabo asanga nabo bariko baragwana arabaza ati mwebwe bagabo bene data bene wacu murakarakamwe mugowamwe muriko murakora iki muriko murasubiranamwo ijambo riracugwa rivuga ngo ninde yakugize umucamanza wacu haraho umuntu ashobora nkaha tuzoshiraho umuvuga butumwa canke dushireho umupastori abantu bavuge ngo nakarya nako kene bitoki bare ewe uragenda neza navuganye n'abantu bamwe sindabavuga amazina y'ubwiriza bwabo muravyibuka biruka baja kundondera hari y'Ibujumbura bibaza ko urukiza rwabo ruri Bujumbura ndavuga ati genda mube neza hari iwanyu kuko hari iwanyu ni mwaba neza urya mu pastor tuzogomba tumutwara handi ariko mwebwe muzoguma hajya ntimugende gusambura iwanyu mukabona muhasambuye hazosambuka babandi nyene bo gukizwa bo kubohogwa nibo bace bavuga ngo wamwicanyiwe ugomba kutwisha nka kumwe waraye ugize umunyegiputa kwarabi wabo rero urumva nta vyizigiro abanyegiputa barabihoze ariko abi wabo baramutunga urutoke aca yuzura ubwoba arahunga ewe Imana irashobora kugutegurira mu mageragezwa no mu ngorane igomba kuzokugira umuntu kandi Imana nticegwa kandi Imana ntijibishushe nk'inyundo urashobora gukoroka ukavyuka ugakoroka ukavyuka abantu bakavuga ati pu mbere nabovuga turagapfa urakagira gute ivyo ntibishobora guhindura umugambi w'Imana nta nari arahunga nahariya mu bugaragwa aza gushumba ari umuntu yize aja kuragira ariko ngira ndakubarire ikintu utazi naho yaragira izina ryiwe ryari ryanditswe mu ijuru mu mazina Imana ifise abantu izokoresha izina ryiwe ryarimwo ariko uragira ari wenyene hariya mu gahinga araragira aratabashika ku musozi w'Imana aza yumva Imana iravuze ati Mose ewe Mose kura inkweto mu birenge vyawe kuko aho hantu hagaze Mose Imana irakuzi kuri mwiza canke kuri mubi nta urinda kuyibarira aba bantu bose baraha turabana b'Imana nibigaba urashobora kuvyara abana ukabakunda mugabo hakabamwe umwana w'ikigaba bavyeyi ugaca wanka kumugaburira Imana irekura izuba rikakira ababi n'abeza abagororotsi n'abanyabyaha Imana imeza imirima y'abagororotsi n'iy'abanyabyaha Imana ikunda abantu bose mugabo irafise kuzobigenza mu guca urubanza rwayo rwa nyuma umviriza rero ngaha rero Imana iramuhamagaye ngira ngo utume kwa Farawo numvise ugusenga kw'abantu bandi numvise amaborogo yabo none rero ngira ngo utume kwa Farawo kwa Farawo ifilime y'ivyo yakoze yiciragaruka sinzi kuvuga oya jewe urabize avuga iki kandi Imana niyo yari yaremye akanwa yari yaremye ururimi iramubarira toya ni wewe
none ninashika hoho hariya mubi wacu nkavuga yuko bantumye bazovyemera. Tumviriza, bariya bobo ntibazokugora. Uzoba bari ruti ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Abo biwanyu babari ivyo bazomenya uwo ndiwe, kandi auti ndiho yabantumye ko. Umviriza rero, ariko rero aguma azazaniwe. Tumviriza, none Farao niyambaza ibintu byinshi nzokora iki? Nivyo twavuganye wa Musa. Avuga ati cufise niki? Ehe n'inkoni, shira hasi. Ibinzoka arayihunga, yakire. Abo nibaye inkoni ayisubizaho. Shira igikonjo cawe hano, agikuyeyo. Abo n'imibembe, subizayo. Abona arakize. Ega twavuganye n'Imana. Tumviriza, wavuze ngo ntuzi kuvuga, ngomba kuguhuza uwo muzojana. Haraho uzobona hariho agasagara k'ikiremba, ishure y'ahantu hitwa Igisanzu. Niho umwungere wacu yavuka, kuri Nyashuri hari Igisanzu. Abantu benshi b'abarongozi b'ishengero, hafi igice kinini c'abungere b'amashengero bavutse aho kuri iyo shuri. Arabagiye Igitega, arabagiye Ikirundo, arabagiye mu Kayanza, arabagiye heni muri ako karere baregeranye. Mugabo ngira ndakubaza, washobora kuvuga ngo kubera iki abo bantu bavuye hamwe bagakwira Uburundi bwose bavuga ubutumwa bwiza? Uragenda ubaza Imana izokwishura. Rorera, hari ikintu kimwe cabaye rero. Wavuze ngo ugomba bagufashe, ndaguhaye mukuru wawe Aroni, ndazi ko ari imvuzi murajana. Imana irafise programme ko yapanze ibintu. Hariho umunsi umwe umwami Sauli yaragikijijwe, acafata abapfumu bose arabica bose, kuko yakirimwe impwemu y'Imana. Mu nyuma bimunaniye acaja kuraguza, atuma kumurondera umupfumu yoba yarasigaye. Umviriza, ico ngomba kuvuga ngaha ni giki? Turi mu minsi y'iherezo, twakoranije iki gikorane kugira ngo twibukanye ivy'urugendo rwacu ruja mw'ijuru, ariko abaraha bose s'umugeni. Harimwo ikivange c'abanyamahanga. Umviriza, ingene ikivange caje niki? Buca bagenda, bari baronse itegeko rivuye mw'ijuru rivuga ko basiga amaraso y'ibitungwa ku bishimajyango, kuko Imana yagomba gutuma umumarayika muri Egiputa atabonye amaraso hose. Ikintu c'imfura kiriyo ari umuntu hari iki gipfe. Maze muri ico gihe Abisirayeli bategekwa kubaga imyagazi, bategeka gusigwa amaraso, bategekwa ingene bazozirya. Hageze mu gicugu bariko bararya, baza bumva karuru mu gihugu cose. Umuranduza habonye amaraso akabarengana, aho atabonye amaraso akinjira. Hanyuma rero abantu baca baravuga bati bwa bundi nivyo, natwe aba bantu tubana ntibadusiga, turajana. Bajana ariko batagira amasezerano. Aha hariho abantu baraha bajaha kuko base arabakristo, banyina arabakristo, abo mu miryango yabo arabakristo. Abo bantu bajaho bimeze uko. Umviriza, hariho abantu baje hano batazanywe n'agakiza, bazanywe n'uko ari wabo baraha. Abo bantu bameze nk'inkwirikizi zikurikiye abandi, ariko ntibigeze baronka agakiza kinjiye. Abo bantu rero nibo bariko baraduteza ingorane muri uru rugendo rwo kuja mw'ijuru. Umviriza, Abisirayeli bagenza urugendo rwo mu bugaragwa, maze muri ico gihe bari mu bugaragwa bari baronse manu, bari baronse ku mutsima wo mw'ijuru, niko umwanditsi wa Zaburi avuga. Mugabo muri ico gihe ngo baca bosha Abisirayeli, bararira bati umva, erega nta mana y'Imana yatuzanye ibihe, nta kindi tweza kwijisho atari iyi manu gusa. Manu iratubihiye,
manu iradutuduhiye, manu ntikituryohera, ariko umva bibutsa Abisirayeli naho mwavuze ko mufise Imana. Muri Egiputa twararya inyama, muri Egiputa twararya ibitunguru, muri Egiputa twararya faro, muri Egiputa twararya ibitunguru bya Sumimu na Besarimu. Ibyo byose mu bugaragwa ntakiriho. Abisirayeli rero baca batangura kurira, bararira bagowe, bararira ati ninde yoduha inyama? Kubera iki? Kubera abanyamahanga bari muri bo. Bagenzi bene data mukoraniye ngaha, ube warakiriye agakiza ka gipeke, agakiza kiwawe, atari agakiza ka so na so wanyu, ariko ari agakiza wakuye ku Mana. Ube warogejwe mu maraso ya Yesu Kristo, ubu uri mu bugingo. Inzambi igiye kuvuga dutahe, ariko wewe umva, wewe uzosigara uko ntugira ikimenyetso. Nta kimenyetso na kimwe kiranga kuri umukristo. Umviriza, mu mwaka wa 1999 jewe barantumiye gusigura mu gihugu cy'u Rwanda, hari nyuma y'intambara y'u Rwanda. Hanyuma rero bagira igikorane c'abakozi b'Imana. Muri ico gikorane rero hari i Rwanda abantu baritiranije ivy'Imana n'ivy'igihugu. Maze rero kuko mu gihugu abantu bari baragwanye, bamwe bimura abari bavuye inyuma barwana, bimura abo basanzeho. Umviriza rero, impwemu mbi ica yinjira mu ishengero, maze nabo mu ishengero bavuye inyuma baca bimura abakozi b'Imana bose baragenda, barabirukana barahama. Kandi umunsi babirukana jewe niho nari ndicabona ku mwungere wanje niyunge ko Samweli yavuze ubutumwa bwiza, arahamagara umuntu asenga Imana aramubura. Kubera iki? Abariho bagira bakugwe birukanwe, abashasha nabo ntibari bwabasengere. Muri ico gihe rero biragorana. Inyuma yaho barantumira, twari kumwe n'umutama wacu Lameki, twari kumwe n'umutama Eliyakimu yaragiye mu ijuru w'Ibutara. Muri ico gihe rero barampa kuvuga ijambo ry'Imana. Hariho ikibazo kimwe gusa, hariho abavuye muri Kongo b'abanyamurenge, hariho abavuye mu Burundi, hariho abavuye muri Uganda, hariho abavuye i Tanzania. Kandi abo bose bamwe ntibigeze baja muri Pentekote n'umunsi n'umwe, ariko baca babagira bakuru b'amaparuwasi, ntibigeze bumva ubutumwa bwa Pentekote. Maze rero uwo munsi nari nasenze Imana, Imana iramfasha, ndavuga ijambo ry'Imana rivuga ati ico data cose atateye nikanye n'igikorwa Yesu yavuze kigiye kurandurwa kihave, hasigare abakozi bari mu bugingo. Numva abantu batanguye kuniha, bari nyuma baniha. Ndaraba bantumiye ndababaza, tumviriza ko muri ko muvuga bandanye canke ngiriki? Niwo Mana niwe yari represent, aravuga ngo komeza bariko barayokora. Ubundi mu Kristo kuko hari i Rwanda abakristo babagira protokole n'abadiyakoni, abakuru b'abaririmbyi nabo babita abayobozi. Ufise ico umuntu wese ashobora gukoresha ico umuntu wese yahawe mu ishengero, naho bakurongora korale abari umuyobozi bose rero baraho. Mugabo ndababarira ati mwari kuturekera abapasitori n'abavuga butumwa, ariko aba bakristo mwazanyemwo barakabakorera rorera turaba. Umva ico Imana itateye cose niko Yesu yavuze kizorandurwa kiveho. Maze muri ico gihe abakristo baje baravuga tewe mushitsi komesherezaho nyene, gumaho nyene, gumakaho nyene, mbere gumaho. Inyuma y'amahinga abiri twabonye abantu ku ntahangwa bava gusaba umwungere w'Ubujumbura ngo baho bakora mu Rwanda habanani. Nawe arababaza ati none mwe mwari mwabatirijwe hehe? Mwihanye ryari? Mwakoreye Imana ryari? Umviriza, hari abantu bashobora kwiba n'ubuherezi. Ndagufitiye iganuke, ewe munyamahanga
ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo Yesu. Umwami yantumye ngo hindura uhinduke wuzura ubushobozi bw'Imana bicare mwigisha witegurire kuja mu ijuru. Umva bakoze b'Imana bapastori ndabafitiye iganuke muko mushiramo abantu mube muzi ingene babatirijwe mube muzi ingene bakijijwe ntapfe kuvuga ngo avuye Tanzania avuye Kongo avuye hehe upfe gushiramo uzosanga warasengeye umuntu atigeze abo mukristo kandi umaze kugushiramo kumushiramo azokugora. Umva reka dusome ahantu hamwe Yuda icete cha Yuda igice cyane murazi Yuda n'igice kimwe havuga ngo ku murongo wa 3 bakundwa hamwe na shiruka umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye nari numvise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura kurwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa kuko hariho bamwe babajemwo bigegeteza bandikiwe kera gucirwa kwiteka batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke bakihakana Yesu Kristo niwe wenyine databuja n'umwami wacu. Ndagomba kubibutsa naho musanze byose mubizi yuko umwami Imana imaze gukirisha bwa bwoko kubakura muri Egiputa mu gihugu cya Egiputa hanyuma yahoje abatizeye n'abamarayika batagumye mu bukuru bwabo ariko bataye ahantu habo ibarindira gucirwa kwiteka ryo ku munsi uhambaye bari mu minyororo idashira no mu mwiza. Kandi n'ab'i Sodomu n'i Gomora bo ibisagara byari bihereranye naho kuko bitanze bakiha ubusambanyi nka babandi uko imibiri no gukoresha imibiri yabo kwitagerewe. Ivyo bisagara vyashiriweho kuba akabarore bibabazwa n'igihano c'umuriro utazima. Ariko n'abarya nyene bahwanye nabo inzozi zabo zibatera konona imibiri yabo no gukengera ukuganzwa no gutuka abanyacubahiro. Ariko Mikayeli umumarayika mukuru hamwe yatongana na wa murwanizi aharira nawe bapfa umuvyimba wa Mose niwase kumuhinyura ngo amucokore ariko yamubwiye atuhora haguhane. Ariko aba batuka ivyo batazi kandi nivyo bamenyeshwa na kameremere kabo kuko ibikoko bimeze bitagira ubwenge navyo nyene bavyiyononesha bazobona ibara kuko bajanye inzira ya Kayini bakiroha mu buzimire bw'Abaramu kubw'amaronko bagahonera mu mugararizo wa Kora. Abo n'ivyubirizi mwisangira ryanyu ry'urukundo iyo sangira namwe ibyiza nabungere biragira ubwabo atadusoni n'ibicu bitarimwe amazi bikubebwa hose n'umuyaga n'ibiti birumbye bitama byapfuye kabiri byaranduranywe n'imizi n'imipfunda yo mu kiyaga isuriranya babimba ifuroge biteye isoni n'inyenyeri ziyerera zibike umwiza umuzitanya ibihe bidashira. Kuri 18 ko barabwiye bati mu gihe c'iherezo hazoboneka abacokoranyi bagenda bakurikira kwifuza kwabo ko kutubaha Imana. Abo nibo bazana kwirema ibice n'abantu ntibafise mwemu ariko mweho bakundwa mwiyubake mu kwizera kwanyu kwera cyane musengere muri mwemu yera. Amen. Umviriza rero muri iyi minsi yihereza ibintu byavanganye abantu baraguye agahenebere. Kera iyo umuntu bamuhanye yacumuye yararira akababazwa n'ibyaha byiwe agasaba kugaruka. Ariko ubu mwavuga butumwa mugiye guhagarika abantu banke kuko igihe c'iherezo kiratwegereye cyane. Bagiye kubakubita mwambara ubushobozi muhagarare neza nk'abakozi ba Kristo Yesu. Bakozi b'Imana ba pastori mugiye gutaramura abantu banke kuko iminsi irabisaba.
umviriza twinjire mu muriro w'Imana tube muri mwe kugira ngo ibyo dukora tubikora dufite ubushobozi bwa Kristo Yesu tugenda n'iteka ry'Imana. Umva harageze kuhoraho agira icyo akora akavangura iby'ingirakimazi mu by'imburakimazi. Harageze ko abanyabyaha bagaragara, harageze ko abakijijwe bagaragara, harageze ko ibimenyetso n'ibitangaza byongera gukoreka imbere y'uko dutaha. Umva umwami yantumye ngo harageze kuhoraho agira icyo akora. Abantu benshi barazimiye. Dutanguye kubibona muri iki gihe, turatanguye kubibona biramaze gufuruza mbere n'abantu bamwe bihaye gukora Imana ariko biriko biragaragara ko babesha Imana. Nimba mwombarira kandi umunyantege nk'icyombuza kwihana niki? Nimba ngomba ijuru ariko ntagomba ijuru sinzogenda nihana. Ikimenyetso cy'umuntu atakijijwe ntiyemera guca bugufi. Haleluya. Reka kuri uyu muhingamo erega turi ku murango ariko ritera rigenda. Reka ubushobozi bw'Imana bugendagenda aha uhashira ikimenyetso ku bari mu bugingo ariko abandi n'abafite iyiganuka nimutihana nimutakizwa neza inzambi igiye kuvuga umuriro wa Gehinomu murabarorereye. Umva mpemu yantumye ngo duhinduke dupfundike amapfundo. Tugomba gupfunda amapfundo. Hariho abantu muri mwebwe ngo bameze nk'ibicu bitarimwo imvura n'amazi. Hariho abantu muri mwebwe bameze nk'ibiti byumye. Harimo abantu muri mwebwe batagira ubugingo, bakora iby'isoni nke, banyegetera mu mazu, bagatwara abakristo batagira umutima, bahumanye, mbere bafise intumbero yo kugwisha n'abakozi b'Imana. Harimo n'abandi bakozi b'Imana basigaye abanyantege. Umwami dutabare muri iki kiyaya, umuriro wongere wake ku gicaniro, mwemu avugane n'abanyabyaha bihane bihinduka. Umva mwemu yera aguhindure. Hariho abantu ngaha iyo mwemu yera kuravya araniha kuko uri umunyabyaha warabesha Imana. Hari abantu muri hano iyo mwemu yera gukubise kwa maso araniha ariko ndakwifuriza guhinduka. Amen. Umva ndakunda kakayaga ni keza. Twuname imbere y'Imana, twuname imbere y'Imana. Umva mpemu yera aragomba kuhinduka ukabicaremwe gisha ukandikwa ko ikimenyetso cy'Imana. Imana ikakugwatiriza mpemu inzamba yavuga abari ko ikimenyetso nibo bazoyumva. Ninda agomba kuza tugasezerana neza tukagenda tumusengeye. Ninda agomba kuza gutunganya ubugingo. Erega abantu benshi mu gikorane bahora bahakomerekera abandi bahahezagiriwe. Hari n'abahora bava mu gikorane bivye, hari n'abahora bava mu gikorane bakoze ibyaha. Ngwino umwama gutabare ntugende uko waje. Naho waba umurozi ngwino, naho waba umupfumu ngwino bihinduke. Ngwino dusezerane neza imbere yo gutaha. Ngwino. Haleluya, haleluya. Mwigiraho imbere aho hose. Mwigiraho imbere aho hose. Mwigire ngaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Umva ngwino. Turagomba gutangura gusenga ariko muje. Tugira tubasengere kabisa. Bakoze b'Imana uyu munsi sindabarekura vuba. Umuntu wese ashika hano mu mubaze. Ntimwaje gutembera ngaha tubabaze. Turagomba gupfundika amapfundo mashasha tuji wacu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ngwino mwegere nga. Egi gikorane nticakoraniye ko muri abana oya twihana ibyaha tuje kwikimenyetso c'Imana. Haleluya, haleluya. Hariya hose muca mu ruhande rwo haruguru bavuga butumwa, sinsubire kubona umuvuga butumwa atari ko arakora. Icatuzanye ngaha no gukorera Imana. Turagomba kuja gusenga. Umuriro w'Imana ntushobora kwaka hariho ibyaha mu mitima y'abantu. Oya ngwino dutegura ubugingo imbere yuko inzambe ivuga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yera shamiko. Kala shamiko. Hari inyuma bariya bariko baraza muze tubafashe tubasengera Imana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Christ. Amaraso uyu munsi mugomba mubona ibitangaza n'ibimenyetso. Royi kandi n'urutonde. Aba royi menigide ode desaya. Rove are. Ngomba nkore kandi mumenye ko ndi Imana muri kino gisagara. Royi bose bamenye ko ndi Imana ikora. Hari ababoshwe ngomba mbohore. Rove ngomba mbohore. Royi harabaje koga. Ariko batinya amazi. Eta rove city rove. On the side mergete. Royi ndi hano kugira ngo ndabuhagire. Kandi n'urutonde. Ndahamagara abagore bafise inda. Mutonde ku murongo. Rove n'abakenyezi bari mu rugo batararonka imbanyi. Uyu munsi ngomba mbohore. Royi one desire. Rove menigide ngomba mbohore. Mumenye ko ndi Imana ikora munsi y'izuba. Royi tonda ku murongo. Royi abavyeyi b'ishengero nukuvuga bari nabukwe b'ishengero baco bakora ko batonze ku murongo hepfo. Royi ngomba mbohore. Royi harimwo n'abagwayi. Eta rove nabwiye ko ari urutonde harimwo abagwaye. Haguruka royi. Umva haguruka. Ngomba mbohore. Iki gitondo ngomba mbohore. Mwashagaje murarindira ngomba nkore rero. Rove nta utatarose. Royi one desire nta utatarose. Rove nta utaha atarose. Abagwaye mwahagurutse. Abakenyezi egome imisi nk'iyi muzoba mwabonye ikimenyetso. One desire abafise inda murabohowe. One desire abagwaye nimwakire gutabagwa. Rove hariho abari ku murimo. Urakoze man. Turagomba rero gushishikara. Umva ngomba sabe Pasiteri w'Isagara ushikino.
asengere aba bantu bose bapfukamye ngaha kubw'ibyaha byabo. Nsaba abapastori bakeye, mwebwe muhagaze hariya hejuru murengane, no mwebwe muhagaze hariya muzino muze ngaha herega urugamba ruratanguye, nyaruka mwe ingo, abandi nibabandanye, mwe nimuze ngaha. Hallelujah. Uhoraho Mana kandi Imana y'ubushobozi kandi Imana y'ububasha kandi Imana y'inkomezi, banza uganze muri kino kibanza Mana, banza uganze muri kino kibanza Mana, muri uno mwanya wo gutunganya imitima, utangura igikorwa gikomeye watanguriye mu gutanga umwana wawe ku musaraba kugira ngo umunyabyaha ari anatora ubugingo Mana. Haleluya. Amen, amen, amen. Izina rya Yesu atora ubugingo uwari yarabutakaje, uwari yarabutakaje, uwari yarabutakaje, uwari yarabutakaje, uwari yarabutakaje, atora ubugingo Mana. Uyu muntu yari yaraguye akaguheba akakuvako Mana, rokora ubugingo muri iki gikorane Mana. uyu munyabyaha yakoze ibyaha akavumbagara akandura akononekara akanyuranya n'umusaraba wa Kristo. Mana, mugirira imbabazi, mugirira imbabazi, mugirira imbabazi, mugirira imbabazi, mugirira imbabazi, mugirira imbabazi. Oh Yesu mwana wa Dawidi, amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe, jojotere kuri iyi mitima, jojotere kuri iyi mitima, jojotere kuri iyi mitima, jojotere kuri iyi mitima iciye bugufa, jojotere kuri iyi mitima. Oh, hanyuma mpemu yera atangaza ijambo ry'ihumure, na Kristo atangaza ijambo ry'ihumure, Yesu atangaza ry'ihumure kw'abanyabyaha bagiriwe imbabazi kandi batoye ubugingo. Haleluya. Kandi batumwe ikimenyetso cyawe Mana. Shimwa Yesu, uri mwiza mu rukundo rwawe. Shimwa Yesu, shimwa Yesu, mu izina ryawe Kristo waducunguye. Amina. Mana yo mwijuru, izina ryawe nirishigwe hejuru. Turacari hano kuri wa musozi wadukoraniriza ko. Turibuka igihe wahamagara Mose ngo akoranye abantu, wari wafite iganuke ryiza, wagira ubaha bwiza wagenderako. Nuko ihanga ryawe Mana ari hano mu izina rya Yesu. Ibi nibyo bihe twari twiteze Bana, twari twaragusabye kubona umunsi mwiza nk'uyu. Mu izina rya Yesu igihe niki kirashitse. Mu izina rya Yesu gendera umuntu wese ari hano Mana muri iki kiyaya, babona ubwiza bwawe Mana, babona ukayangana kwa Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu igihe cyose abantu bakorana, abarwaye barakira, abashonje bagahaga, ntawagenda buraniwe avuye ahura imbere yawe. Nuko mu izina rya Yesu harira abantu bawe Mana, tanga ingabire, hindura abantu bawe babicibare c'Imana yiharije. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana, reka ubwiza bw'Imana bugendagende muri shengero, abantu bawe Mana bahinduke ihanga ryera. Mu izina rya Yesu urakoze, turagushimiye. Tukiri hano, tukiri aha hantu, turagomba ubwiza bw'Imana, turagomba ubwiza bw'Imana. Igicu c'Imana gitwikira aha hantu, webye ravuge tubone ibitangaza byose watwemereye Mana. Ibyo watwemereye byose tubitahane, nage tutagenda turose Mana. Turegushimiye byose kuduhaye, mu izina rya Yesu tubisabye. Amen.
mugume uko nyene ntimushoke mugende. Turagomba rero umuntu afise icarondera ku Mana ari umutwaro agorora ukuboko kwiwe kw'iburyo ahanye naha Imana nyakubahwa ize, Imana nyakubahwa iboneka. Dusenge. Turagomba ngo ubushobozi butibuke, umuriro urigata ibinyantege nke umanuke, impwemu mbi zishe, abarwaye bakire, ingumba zigumbahuke, kuko turabikora mu izina rya databuja Yesu. Amen. Sing. Amen. Hallelujah. 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 Tugorora ibiganza byacu imbere y'ubwiza bw'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana y'ububasha kandi Imana ihambaye, Imana yumva. Turi hano imbere y'ubwiza bwawe Mana, turongeye Mana nzima kuguhamagara. Umviriza Mana, umviriza Mana, umviriza Mana, umviriza Mana, umviriza Mana, umviriza abakozi bawe Mwami. Turi hano turiko Mwami turahamagara izina ryawe, mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Turasabye ububasha bwawe Mwami bwururuke, inkomezi zawe Mwami zururuke. Tongora mari bitari vyawe mu izina rya Yesu. Indwara z'uburyo butandukanye, imiyaga mibi, ibisigo bibi, abangatengete, amarozi, soka. Yesu wera. Amen. Turahamagaye Mwami ububasha bwawe, tongora Mwami bitakuvako mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye kugira ngo Mwami muri kano kanya ububasha bwawe Mwami bwongere bukore. Amen. Yesu wera, Mana nzima, umviriza umuntu wari wese Mwami ari muri kano kibanza araremerewe Mwami n'umutwaro, ariko noneho Mwami ariko araguhamagara, ariko Mwami aragutakambira. Mana turasabye muri kano kanya wongere Mwami ubohora ubwoko bwawe Abisirayeli Mwami, urabadoma kw'ikima Yesu, amaraso Mwami arasigwa ku bisima ryango. None Mwami muri kano kanya bahora Mana, bahora ngabana Mwami baraboswe mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengeye Mana, nubabohore mpwemu wawe yera yongera gende Mwami muri iyi saha. Mpwemu wawe yera yongera gende akore kuri umwe wese. Wumviriza ububasha bw'Imana. Suka Mana, suka inkomezi zawe zitongora ububasha bw'umugwarizi mu bishetani. Yesu wera turagushima Mana, turagushima. Amen. Uri Imana yo kwizigirwa. Urakoze uri Imana yumva kandi uri Imana ihambaye. Urakoze ko bose bimye kubabohora mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kuba muri iki gikorane. Turagushimiye kumaze gushika ikidodo ku bantu bawe. Turagushimiye kuri iki kimenyetso uhishuriye muri iri shengero.
usubire ushira ikimenyetso kuri aba bantu bahagaze, aba bose bagoroye amaboko bashire ku ikimenyetso. Ngaya amaboko barayataritse mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turagushimira ku kimenyetso umaze gushira kuri iri shengero. None mwami, bataritse amaboko, bagomba mwami ko bagendera, bagomba kwimitwaro yabo, bagomba kwindwara, bagomba kwibisata, bagomba kwimisozi, bagomba kwibintu byose naho byo bamwibanga. Mu izina rya Yesu, muhemu yeruseruke, useruke muri iri shengero, useruke muri iki gikorane. Umuntu wese azanye umutwaro aze gutaha mwamane murutse, utabara aba bantu Mana, utabara abagwaye, utabara abataronka akana, abataronka mwama akana. Turahagaze abaherezi, turasengera abo bantu bayugwe, batabagwe kuri uyu munsi muri iki gikorane. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo twimuye ni mpwemu mbi, n'ibisigo, n'abadayimoni, n'amajini, n'ibisigo by'uburyo bwose. Mu izina rya Yesu Kristo, ugendagende muri iri shengero, ibimenyetso n'ibitangaza bikoreke. Urakoze mwami, turakubonye, turakubonye ko wishuye, turakubonye kutadukoranirije ubusa. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mwami abahezagire kandi abishure. Abo bantu bari bafashwe n'impwemu mbi, muze kubayagisha mumenye impamvu kugira ngo ntibasubire kuja mu bigirwamana. Twagomba tugire itangazo ryiza, tangazo moja maalum. Abantu boba barihanye bushasha muri iki gikorane, abandi bakaba bari baraguye bakabona ko ari byiza ko bogaruka, nibaze bahagarara imbere ya podium. Abantu bari baraguye, abantu bihanye bushasha muri iki gikorane, nibaze bahagarara aha turabe nimba bariho, turabe ko ubutumwa bwiza hari icyo bwakoze muri iki gikorane. Twagomba kubasengera igisabisho cyabo ubwabo. Umuntu we urimwo, umuntu muhagarare ngaha. Abantu bashasha bihanye muri iki gikorane n'abari barasubiye inyuma, muze muhagarara. Turagomba kubasengera igisabisho ciwanyu bwite. Turababona, Imana ishimwe ngaba baraje. Aba bantu bari barihanye barasubira inyuma, n'aba bashasha bacihanye nabo babaje bava mu yandi mashengero, bakaba babona ko ari byiza ko muri iki gikorane bohinduka bakaza. Baze tubasengera Imana kugira ngo Imana ibashire ku bushobozi bwayo. Kandi uwo muntu mubanze mumukuremwo, mumujane hajya mumufashirizeho. Ntibisa uwo Imana yamubohoye, mumufashirize hajya. Turagomba kugisabisho c'aba bantu bonyene, nta wundi ashobora. Naho uwo buri inyuma two kurorera, umuntu yari yarasubiye inyuma, cyangwa umuntu ari mushasha, cyangwa umuntu agomba kwifatanya natwe mu ishengero rya Pentecote, baze hano tubasengera Imana. Turagomba gusenga Imana ngo ubushobozi bw'Imana bubamanukeko, ubushobozi bw'Imana bubahindure, ubushobozi bw'Imana bubasiga amavuta, bafatanye natwe umutwaro wo kurondera abandi banyabyaha ariko bo bumva bidegembya. Tugira tubasengere. Abakozi b'Imana muhagararaho muri bapastori mbere n'abavuga butumwa. Abapastori bamwe muze hano inyuma yabo tubarambike ku biganza. Turagomba gusengera aba bantu igisabisho cyabo cya kipeke, kuko ni gishinga ntahe ciza ko twakoze igikorane, Imana ikagiserukamwo ikatwongera bakizwa. Turagomba kuyu muriro ushishikara muri iyi misozi no muri iki kiyaya. Mugorore ibiganza tubasengera Imana. Oh Yesu Kristo, Mana Data wa twese, wewe uri Imana nyene igikorwa. Ni wewe wariye Mose ngo nkoraniriza abantu, nanje ndabacurira amajambo yanje bige kunyubaha. Aba bantu bawe mwami barabonetse nk'umwibu w'iki gikorane. Turabarambika
ubahezagira imihezagiro y'ahantu ho mu ijuru, uhezagira imiryango yabo, uhezagira uburondero bwabo, uhezagire mwami ubugingo bwabo bw'impwemu, ubagahe guhinduka basha bavyagwa na mpwemu yera, ubasha bw'Imana bubakwikirane, umugisha w'Imana n'umushu barasire mu izina rya Yesu Kristo, ubandike ko kirazira bigaragare, haleluya, ko bari mu gikorane c'Imana. Mana ndagusavye ngo nibabe nka wa wundi yaravuye mu gikorane c'i Yerusalemu, yagenda aravuga ngo yajanywe nk'intama ijanywe mw'ibagiro, maze mpwemu yera barira Filipo ngo mwegere umusore Kristo Yesu, turasabye ubushobozi bumanuke, mpwemu yera mbere abagomwa bazeko kugira ngo bihinduke, imbuto y'Imana itegwe muri bo, babivyabona ivyaremwe bisha. Turabigushimiye kubanditse kandi kubagiriye neza, tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.